munsi twari turamutse dukaririza ubwenge abakozi dusanzwe dukorana mu gikorwa cyo kudandaza amafaranga biciye mu muhora w'ibanki Bankobu mu gisata cya Bankobu inoti. Uno munsi rero twari turamukanye ibishasha twari twateguriye uwo mugwi w'abo bantu kubigisha ingene bazohora bafasha abanywanyi kubagurira amayinite ibyo bita cash power ya Regidezo hamwe no gufasha abanywanyi kubika ku makonti yabo haba mu makonti yo muri Bankobu cyangwa mu yandi mabanki. Nabonye ko benshi bari bameze neza, bari basa neza, hama twateza kuca tubafasha tukabaha n'ibikoresho by'akazi kugira dushobore gukora ico gikorwa borohewe. Muri ko murabona igikorwa citabwe cyane ku rugero rushimishije nk'uko mwari muvyiteze. Igikorwa n'ukuri bacitabiriye kandi abatari bake banyuzwe kubera twagiye turatora abaserukira abandi muri no komine ya Gitega ku mitumba yose no ku mazone yose agize intara ya Gitega, agize komine ya Gitega. Muva ko ikomine ya Gitega mu mazone yose uko arahane twari dufise abaserukizi kandi bashoboye gutahura kandi bagiye gutahuza abandi. Twagiye turatora abahuza bikorwa bazodufasha guhimiriza urundi rwaruka mu bijyanye no gukora ibi bijyanye n'amafaranga byo guhanahana amahera biciye mu gisata bita Bankobu inoti. Batahuye ko ari igikorwa cya misi yose cyabo mu kubakarishiriza ubwenge no kubabwira bishasha kandi biyemeje ko bagiye guserukira neza ibanki aho bagiye kuba bari hose. Akabijya muri Bankobu inoti uno munsi nakahe? Akabijya muri Bankobu inoti uno munsi nuko umunywanyi mushasha yituye bano bantu atakintu na kimwe azobasaba badashoboye gukora. Bari ku rwego rwo gufasha abanywanyi bacu cyo kimwe n'amakese bijya twita amakese bashobora gufasha umunywanyi mu bibazo byose afise kandi bashobora no kuba bafise n'ibibaranga. Murabona ko uvuye hano wese yagiye aberewe aho banki Bankobu iciye haranga umunezero. Urumva nawe nyene aba bantu aho bazoca hazoranga umunezero ko bazokwerekana ibikorwa byiza ibanki Bankobu ikora bongere bashire ku gihe abanywanyi bacu mu bijyanye no gukoresha igisata cya Bankobu inoti. Mbega abaja nabo ni ikibungukiramwo mu gukoresha Bankobu inoti? Umuaja icambere yunguka nuko aronka amakomisiyo narijya ibanki yacu Bankobu mu gisata cyayo cya Bankobu inoti itanga amakomisiyo menshi cyane ku bijyanye na depo. Uvuga igikorwa cyose umuaja yokora aronka agahembo gashimishije, aronka agahembo keza cyane. Hama n'umukiriya ntitwamwibagi, umukiriya wacu nawe mu bijyanye no guhanahana amahera atwarwa utumwe bita udukomisiyo mu gifaransa duke cyane, bamukata udufaranga duke cyane ugereranije n'ibindi bisata byo guhanahana amahera muri kino gihugu cy'u Burundi. Akajambo ka nyuma ku bakunzi ba Bankobu inoti n'abatarijukira Bankobu inoti? Akajambo ka nyuma ku bakunzi ba Bankobu inoti n'abatarijukira Bankobu inoti no batekerera nuko umuntu atoba afise Bankobu inoti muri kino gihe yahomvye cyane. Ibanki yacu Bankobu iciye mu gisata cyayo cya Bankobu inoti irikira bica bigacika, irorohereza abanywanyi kandi ntibigera bavunagurika haba mu kurunkira ababo amafaranga, haba mu kubabikurira cyangwa mu kubafasha mu migambi yabo y'iterambere. Urumva ni ubuhinga budasanzwe, uwo batabifise n'ukuri yarahomvye cyane. Tumuhamagarira ubunyene uno munsi nyene kuyuguruza impande y'ahari kumuhaja amwegereye ku mitumba yose igitebo no Burundi. Abaja ba Bankobu inoti barakwiye.